Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana hiwanyu. Kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshinga mateka cyo kuri no munsi mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vy'umukuru w'inama nshinga mateka. Nkuko biri inama nshinga mateka irabandanya imirimo yayo mu isasa risanzwe rya Kigarama 2024 mu kwiga no gutora amabwirizwa yorohereza bene gihugu hamwe no gukurikiranira hafi ibikorwa vya leta. Muri kino kiganiro tuza kugaruka ku biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazi na muntu CNIDH mu mwaka warayurangiye nkuko cashikirijwe muri iyi ndwi dusozereye imbere y'inama nshinga mateka. Turababwira kandi kubijanye n'urugendo nyene iteko mukuru n'inama nshinga mateka yagize ikarusi aho ishirahamwe Cooperative Soko de Panne rihurikiwemwo n'abashinga mateka hamwe n'abakozi b'urwego rirangurira ibikorwa vy'uburimyi ku mahegitari y'ababijana. Nkaba nsubiye kubaha ikaze. Ugukurikirana ibiri mu cegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazi na muntu CNIDH mu mwaka wa 2024 warayurangiye nico gikorwa cakoranije abashinga amateka mu nama ya bose hari ku munsi wa gatatu igenekezo rya 29/2025 mu nama ya bose yari hagarariwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umutumire yari Sixte Vinyini Muraba rongoye umugwi CNIDH ari nawe yashikirije ico cegeranyo nkuko biri mu ibwirizwa riwushiraho. Uwo mugwi usanzwe ufise imirimo itatu ujejwe kurangura gukingira no guharanira agateka kazi na muntu kugateza imbere no guhanura inzego za leta mu bijanye n'agateka kazi na muntu ukisunga itegeko riugenga riuha ubwigenge n'ububasha bwo kugira amatohoza hamwe no gushikiriza ibirego umushikiriza manza mu gihe agateka kazi na muntu kahonyanzwe. Ico cegeranyo muri rusangi cerekana ibikorwa umugwi CNIDH waranguye mu 2024 ubuhinga bwakoreshejwe kugira ngo ivyakozwe bishikweko hamwe rero n'intambamye umugwi wahuye nazo mwirangurwa ry'imirimo yawo ya misi yose ijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Sixte Vinyi avuga ko iki gihe hari ibimenyetso bitanga umwizero kw'itsimbatazwa ry'agateka kazi na muntu. Duhereye ku vyaranguwe n'umugwi, iyo raporo yanditswe mu gihe hari ibimenyetso vyinshi vyotuma agateka kazi na muntu gatsimbatara. Twovuga nko kubona Burundi buri mu barongoye inama y'agateka kazi na muntu kw'isi kuva ku igenekerezo rya 1/0 umwaka wa 2024. Twovuga kandi ko umukuru w'igihugu ari imboneza muri Afrika mu guhimiriza urwaruka kubungabunga amahoro n'umutekano. Amatora yo mu 2025 arateye intambwe mu gutegurwa. Kubijanye n'ivyaranguwe mu gukingira no guharanira agateka kazi na muntu ibitari bike vyarakozwe n'umugwi CNIDH nkuko umukuru wawe wabishikiriza. Hari ibikorwa bitandukanye vyakozwe nk'akarorero kwakira ibirego no gutohoza kuvyerekeye ihonyango ry'agateka kazi na muntu, kwama ugendura amabohero yose wabimenyesheje canke utabimenyesheje kandi ugashikiriza abategetsi babifitiye ububasha ivyokorwa mu ntumbero yuko abafunzwe boroherezwa kuruta uko vyahora. Gukinga isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu no gufata umuntu bunyamaswa nk'uko bitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu ay'akarere Uburundi burimo canke ay'igihugu avyerekeye. Kugwanya icaha cyo gufata ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina, kwitura abashikiriza manza kuvyerekeye ihunyangwa ry'agateka kazi na muntu, kuburanira canke gufasha abagateka kahunyanzwe, kuburanira cane abagore, abana n'abandi batishoboye. Gukebura leta kuvyerekeye ihunyangwa ry'agateka kazi na muntu aho ribaye hose mu gihugu no kuyishikiriza ingingo zose zotuma agateka kazi na muntu gakingirwa kandi kakubahirizwa. Mu mwaka wa 2024 umugwi CNIDH washikirijwe ibirego 139 vyose hamwe. Muri ivyo 527 vyarakiriwe, 212 ntivyakiriwe. Ibishika 580 vyarasozerewe ariko 159 biracariko birigwa.
ku bijanye n'uburenganzira bujanye n'ubwenegihugu na politike. Umugwi washikirijwe ibirego 429, muri vyo 405 vyarakiriwe, 24 ntivyakiriwe, 293 vyarasozerewe, ariko 136 biracariko birigwa. Kwisonga haza ibibazo vyo kuburabuzwa mu kwishira no kwizana, 148 muri vyo harimo 136 vy'abafungirwa ubusa, 129 bijanye n'ingorane zo mu butungane, 80 ni vy'abashinzikarizwa ubuzima, 72 vy'abapfuye, 50 kudacirwa urubanza mu gihe gitekanijwe n'amategeko, hamwe na 45 vyo kudakurikiza imanza zaciwe. Ibikurikira 47 bishimikiye ku buzima bwa kirimwa muntu, 21 ku gusinzikariza ubuzima, hamwe na 49 vyo kubuzwa kwidegenza. Ku bijanye n'uburenganzira bujanye n'ubutunzi, imibano n'akaranga, umugwi washikirijwe ibirego 49, muri vyo 46 vyarakiriwe, 3 ntivyakiriwe, 34 vyarasozerewe, 15 navyo biracariko birigwa. Muri ivyo birego 49, 15 bijanye n'uburenganzira bwo kwivuza, 16 bijanye n'amatongo, n'9 bijanye n'uburenganzira mu kazi. Ibisabo vyo kuburanira canke gufasha abagateka zina muntu kahonyanzwe, umugwi wakiriye ibisabo 81, muri vyo 65 vyarakiriwe, 16 ntivyakiriwe, hanyuma 78 vyarasozerewe, 3 navyo biracariko birigwa. Muri vyo 81 vyakiriwe, 59 birondera impanuro, 19 navyo bigasaba abashingwamanza, 3 bisaba icorirenza. Muri ivyo kandi harimwo ivyerekeye agateka k'abana, ak'impunzi, hakaba kandi n'ibirego 169 bihushanye n'ububasha bwa CNIDH, navyo bikaba bitashoboye kwakirwa. Aha 60 Vinyi ni muri abarongoye CNIDH akavuga ko ibijanye n'uburenganzira bw'umwenegihugu na politike ari vyo biza kwisonga ku bice 58%, aho amenyesha nico bivako. Umwihwezo wasanze kudindiza imanza, kubura umwidegemvyo, gufunga bidaciye mu mategeko no kunyuruzwa ari vyo biraje ishinga abituye CNIDH gusumba ibindi. Ibirego 122, ni kuvuga ibice 23% vyashikirijwe ntibirabwa n'itegeko rigenga CNIDH, arico gituma tugiye kurushirizaho kwigisha bene gihugu imirimo CNIDH ijejwe, navyo bisaba kongereza abaserukira CNIDH mu turere dutandukanye tw'igihugu. Icegeranyo c'umugwi CNIDH cerekana ko mu busho harangwayo ibitigiri vy'umurengera biva ahanini ku nkozi z'ibibi zigenda ziyongera, gufunga abantu bagirizwa ivyaha bito bito, kudindiza imanza, hamwe no kugumiza mu munyororo abo amategeko yarekuriye gufungurwa, abejejwe na sentare, abamaze icakane c'umunyororo bakatiwe, abagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ntibarekugwe, hamwe no kungururiza urutavanako abo sentare yamaze kweza. Inyuma yo gushikiriza icegeranyo, umukuru w'inama nshingamateka yaragize ico avuga kuri bimwe bimwe yagisanzemwo. Ivyo je nabonye icambere na mbere goro rapporteur spécial sur le Burundi no kumufuta. Uburundi bwaramwasi, namwe bwe twarabonye ko mwamuhakanye, ariko bakabandanya bihambira. Aha no kwabwira ko uyo ntawe dushaka mu gihugu, kuko twebwe muri droit de l'homme turavigene mwabivuze, nous sommes en avance par rapport y'ibihugu vyinshi kw'isi n'ivy'Iburaya birimo. Mugabo bakaza kutubwira twe ngo nta liberté ngo ritwemera hagati y'akazira mu nibiki. None mwebwe ntimujya argument yamwabwire yuko ivyo bakora iwabo biri nyuma cyane twebwe icyo dukora mu Burundi. Twe turateye imbere hagati y'akazina muntu. Hanyuma baca bavuga ngo twebwe dutegeke yuko haza rapporteur spécial wiki baramujani wabo, twe ntaho dukeneye. Ibibazo bitari bike vyarabajijwe n'abubahwa bashinga amateka kubiri muri ico cegeranyo gishikirijwe, urongoye umugwi CNIDH akaba yagiye aratanga umuco.
nko kubijanye n'amasezerano mpuzamakungu agenda ashigwa ko imikono n'ibihugu kubijanye n'agateka kazina muntu, ariko ugasanga hari abatayubahiriza. Ivyegeranyo bitangwa kenshi ariko Burundi bukama busabwa gutanga insiguro n'ibindi, rero usanga bitumvikana neza ku buryo wari wese yotahura. Kwama bahamagara Burundi ngo baze gusamba mu bintu bijanye n'agateka kazina muntu, ça c'est injuste, bijya sivyo no kuzobihakana. Ahubwo baragenda kuza basamba bonyene, baza basamba iwabo, kuko nibo bakiri inyuma, baracari inyuma. Mugatwe bwo Burundi bikenewe imisi yose kudutesha igihe ngo ino muze kuba gateka kazina muntu, iwabo ariko bica abantu bari kibigwanisho kuza kwicana. Iburaye n'induru beganye ibigwanisho ngo barungike muri Ukraine, abanya-Ukraine bahere. Igihugu kizosigare ari ubusa, ari umuyonga, nabo baca bagenda batore ubutunzi bwa Ukraine, bagaca ngo gateka kazina muntu nakahe. Bababwira abanyabati genda namwe mu Rwanda, atoya atiwe nitujayo. Ntibashaka ku bihugu bija mu mahoro. Oya misi yose guhamagara Uburundi ngo muze gusamba Geneve, mugabo bacabwira ngo ibintu by'igutugu, bacazana ibintu by'igitugu ngo bo barakomeye. Ngo bo barakomeye, twebwe nta ngufu dufise nagi ngo duteza kwemera iby'abakomeye. Irababaje cyane. Kubijanye n'amasezerano nkayo igihugu cy'u Burundi kimaze gushira ku mikono n'akamaro kayo, Sixte Vinyini Muraba aratanga insiguro. Nibaza ko mu gihe Burundi bwoba karorero mu bice bitandukanye ku isi, kandi hari aho tumaze kuba uburorero, nivyoba bibi, kuko iyo turiko turaraba abandi tubigira ko ibyiza, mugabo ntitubigira ku bibi. Mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu, si ubwa mbere ibihugu vya Afrika canke ibihugu vya Buraya bidukurikira mu gihe tuba twafashe ingingo. Sinibaza ko twohesha kugira ngo baguma ari bo badukwega, ahubwo umunsi twoba karorero muri vyose kandi vyiza, twoba twandikishije amateka, isi yoza irakurikira. Afatiye ku bintu n'ibindi, ekana yavugwa ku mpande zine z'isi, kandi bigaragara neza ko bihungabanya ukwishira no kwizana hamwe n'ubwigenge bw'abantu. Nyaniteka Geraze Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka aribaza ati: none twebwe agateka kaje ntituzotugakurikiza twenyene ko muva amangagement international, honyine amangagement mu karere, muri sous region, muri Union Africaine, batwemetse ibintu nabo badakora. Amasezerano inka yose mpuzamakungu araba ivy'agateka kazina muntu Burundi bwarashize ku mukono, kandi inka yose arasaba ko hazaratangwa raporo mu kiringo kingana n'imyaka 3, 4 canke 5, kandi vyose birakogwa. Akamaro ni yasura y'u Burundi mu makungu. Muribuka igihe inzego za leta zigiye i Geneve mu gushikiriza ibijanye na evaluation periodique universelle, baratanze umuco ku bibazo byinshi, kandi hari ibibazo byinshi bitasubiye kuvugwa kuko ababivuga bari baronse umuco. Dushira imbere n'amategeko y'igihugu, kuko murazi ko ingingo ya 19 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko iyo Burundi bushize umukono mu masezerano mpuzamakungu, buba bwemeye ayo masezerano ko aba mu mategeko agenga ico gihugu. Kandi ngire ko nibutsa ko niyo ayo masezerano bishitse mu ngingo zimwe agahushana n'amategeko tugenderwa ngaha mu Burundi,
ayo masezerano mpuzamakungu acagira inguvu nyinshi gusumvya amasezerano y'u Burundi ukurikije ingingo ya 19 y'ibwirizwa shingiro. Ku kibazo c'abantu bavugwa ko bagiye baranyuruzwa, icegeranyo cerekana abashinga amateka bashatse kumenya aho amatohoza yo bageze. Urongoye umugwi w'igihugu ujejwe katika kazi na muntu CNIDH yishura avuga ati ku bantu bagiye baranyuruzwa ngo nta gakuru ko bakiriho canke batakiriho, aho nanje no bandenze inzego kuko murazi ico umugwi ujejwe, murazi kandi ko hariho inzego z'igihugu zitandukanye zijejwe kugira amatohoza nkaya. Ariko twebwe dukora iki? Iyo tubonye ibintu nk'ibi tugatohoza, twe tukabona aho tugarukiriza ntacyo twaronse, turaheza tukabaza inzego ko zagize amatohoza. Iyo bishitse ntitubone ivyemezo yuko amatohoza ariko arakorwa canke yatanguye, hari igihe dusanga duteza kwandika. Mugiye kubiraba turafise amakete atandukanye twarungikiye inzego zitandukanye z'igihugu tubabwira tuti gira amatohoza kuri iki na kiriya, twebwe ivyo tubona bimeze gutya. Mugabo murazi ko twe nta gipolisi dufise, nta gisoda dufise cyo guca tubiruka inyuma. Twebwe iyo twahanuye aho niho tugarukiriza, ibisigaye duca tugira gute, duca tubishira ngaha muri raporo kugira namwe tubahe akanya ko gutumako izo nzego kugira ngo mubaze igituma amakete canke ari yatishuwe canke dosiye niriya itoba yaruguruwe. Ikindi cabajijwe ni cerekeye ivyavuzwe ku mugambwe SNL ko habayemo ingorane muri kino gihe, bamwe mu bashinga amateka bagatumirira leta gufasha kugira ngo urubanza ruri mu butungane rucibwe vuba imbere yuko amatora aba, nabo rero bakaba bararonkejwe inyishu. Kubijanye n'urupapuro rwa 90 aho twavuze ku ngorane zabaye muri SNL, twebwe ngaha twaje guca urubanza, twebwe twavuze amakuru uko twayaronse, asigaye turareka inzego zibijejwe zikaba arizo zibitunganya. Ariko sinogenda ntashimye kuko raporo ya CNIDH ivuzwe ko n'abashinga amateka barenga 10 hakagira icyo bashimamwo, burya twebwe natwe duca tukenguruka kuko mu bintu vya mbere nasanze bigoye no kwandika raporo y'agateka kazi na muntu. Mu gihe CNIDH shima ingingo ya nyene cubahiro umukuru w'igihugu yo gutanga ikigongwe ku bapfungwa bamwe bamwe bakarekugwa, ariko ugasanga hari abarabwa n'iyo ngingo bagumizwa mu munyororo. Urongoye uwo mugwi avuga ati nukuri twabivuze kandi tubisubiremo, hariho abantu bafungwa ugasanga vy'ukuri nta cyategezwa kubafunga kiriho, hariho abantu bahejeje umunyororo ugasanga uwo muntu aracafunzwe, hariho abantu bera mugabo bakaguma naho babejejwe n'ubutungane ugasanga n'ubu baracari mu gasho. Mwibaza ko ivyo bitazogira ingaruka mbi ku gihugu? Nikuza turabiraba neza. Kandi ikindi kigaruke kuko igituma bigoye ni iki, itariki sinzi ko ari 30 canke 28 ukwezi kwa12 umwaka wa 2024 hariho itegeko ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu urigenga ingene sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro itegerezwa gukora. Iryo tegeko mu ngingo yaryo ndibaza 38 canke 39 iha iyo sentare ububasha bwo gufata ingingo kubijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu aho bikorewe hose. Bisigura iki? Ni kuvuga yuko umuntu nk'uyu abaye yarenganijwe aho mafunzwe bitarekuwe n'amategeko, umunsi azomenya ko iryo tegeko ririho azoca kwitwara mu sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro. Iyo sentare niyerekana ko uwo muntu yarenganijwe azoba afise ububasha bwo kugaruka kugira ngo bamutunganirize. Kandi murazi ko hariho les mesures récursoires zishobora kuca zifatwa ku muntu azoba yamugumije amufunze mugabo bitarekuwe n'amategeko.
hako rero umuntu yirirwa araja kuburanya igihugu mu makungu n'ahandi, iyo sentare izoba ishobora gufata ingingo kandi isomye itegeko. Murumva yuko ibi tutabiravye neza bizogira ingaruka ku nzego zimwe zimwe canke ku bantu bamwe bamwe bibaza yuko abantu bashaka kuma bafunzwe kandi batategerezwa gufungwa. Umuntu yeze akezwa na sentare yateza guca rekugwa, naho uwo mwungururiza murabiza amategeko ingene avuga, uramwungururiza mugabo ubanza gushira mu ngiro iyo ngingo yafashwe, kiretse mu gihe habonetse ibindi vyemezo atari vya bindi vya mbere yari yaburanye. Mu gihe mu mwaka uheze Burundi bwatakaje urugero statut A mu rurimi rw'igifaransa mu vy'agateka kazina muntu ku rwego mpuzamakungu, abaserukira bene igihugu babajije ko CNIDH yo bifise cizere ko urwo rugero Uburundi buzorusubirako. Ndagisubire mu kane nakivuze, mbega mwebwe abashinga amateka statut mwoduhaniye kuko ntidutangure kuja kurondera ibindi ahandi, tubanze turabe mbega abashinga amateka bose barumva ko ivyo dukora vy'ukuri vyategerezwa kuronka kwakirwa nk'ibintu vy'umugwi wigenga vy'ukuri kandi ukwiye statut A. Nimwabihurizako murumva bizoba ari muserukira bene igihugu bose, urumva ko twebwe tuzoca dutangura kuvuga tuti ivyo mwadutumye turiko turabirangura. Mugabo nimwe abashinga amateka muserukira bene igihugu mubona ko duhengamiye aha canke duhengamiye hariya, murumva ko statut bica bigorana. Na ivyo hanze tubanze tubibangire gato kuko bishobora kuzana ibindi bibazo, kandi nibaza ko igikuru kuri twebwe nuko dukorera abene igihugu bagashima kandi bakatubwira tuti iyo statut mwe murayikwiye, ibindi navyo bizokwizana. Mu gusozera, Gerard Daniel Ndabirabe yamenyesheje ko inama nshinga amateka yakiriye ico cegeranyo cibikorwa umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH waranguye mu mwaka wa 2024, ariko rero agasaba ko icegeranyo kizokurikira nkuko gisanzwe ari ngaruka mwaka cokogwa hisunzwe yandengarizo nshasha y'uburyo bujana n'igikorwa, ivyo bise budget programme mu rurimi rw'igifaransa, kandi kikaza cerekana gusa ibikorwa nyamukuru ku gateka kazina muntu. Koperative Sokodepan ni ishirahamwe rihurikiyemwo n'abashinga amateka hamwe n'abakozi bo mu nama nshinga amateka, ryashinzwe mu ntumbero yo gushigikira leta inyuma yaho uburimyi n'ubworozi ibushiriye imbere nk'inkingi y'iterambere ry'igihugu. Ibikorwa by'uburimyi Sokodepan ibirangurira ku musozi Nyamugari uri muri komine Buhiga intara ya Karusi, ahari imirima y'ibiraya n'ibigori mu itongo ry'amahegitari y'ababa 100. Kwa 30/2025 hari ku munsi wa kane abagize ibiro by'inama nshinga amateka bari kumwe n'abashinga amateka bari bishikiye ahari iyo mirima, aho bari bagiye kuraba uko umwimbu w'ibiraya wifashe, basanga urashimishije, nayo umurimo w'ibigori naho bitarera basanga birayagayaga. Umukuru w'inama nshinga amateka yaboneye hakaryo ko kumenyesha ko naho bizwi ko imirimo y'abashinga amateka ari ugutora amabwirizwa no kugenzura ibikorwa vya leta, babonye ko ari ngombwa gushigikira no guherekeza leta mu twigoro iri kirakora kugira ngo ishike kuri yambona kazoza yo mu 2040. Twaje rero hano kugira ngo dufate leta mu mugongo kandi tunasuzuma ibyo leta ikora irangura. Uko twavyiyumviriye twagiye gusanga ko akarere kahitari 100 kadakwiye. Murabona aho turi hari ibigori, hari nyuma bariko basoroma ibiraya. Aha rero ibigori biriko birera kandi bimeze neza cyane. Imvo nyamukuru ni wa mugambi w'ukugwiza umwimbu ku gihugu. Natwe abashinga amateka twashatse kugira ngo dutange akarorero, twerekane ko umugambi wa leta tuwushigikiye kandi dushobora no kuwuterera agacumu kubumwe. Ni ibi twakoze hano mu gihugu cyose. Bwabaye ubwa mbere abashinga amateka bashobora kuja hamwe kugira ngo bashobore kugira umugambi bakorera hamwe. Bwabaye ubwa mbere
ku gihugu cy'Uburundi n'abarundi bose babone yuko akarakarorero keza. Dusabe ko mu zindi nzego nabo bogira inzego z'igihugu nabo boshobora kugira uko kuko natwe twabigenje. Kandi turabona ko n'umwimbu tumaze kuronka ni mwiza ku buryo yambona kazoza. Tubona neza ko nka twebwe bashinga amateka tumaze kubona uko umwimbu ugenda uboneka nta nkeka ko dushobora kwemeza yuko tutazorinda gushika mu 2040 kugira ngo Burundi koko bushike ku gihugu cifashe. Kuko natwe tubivuga turiko turakora nkuko twaciye twishira hamwe muri societe cooperative n'abandi barundi bagira uko nyene baje hamwe mu societe cooperative yabo. Gutyo kwishira hamwe hari inyishu nyinshi tuzoronka ku bibazo bihanze igihugu, na cyane cyane mu bijanye no kugwiza umwimbo, mu bijanye no kwegeranya bene gihugu tugakorera hamwe, mu bijanye no gufatana mu nda kwa bene gihugu, mu bijanye no kunywanisha bene gihugu, kuko abantu muri kumwe mwishira hamwe musangira ibyo byose. Icifuzo ngo nuko ibikorwa by'iyo koperative Socodepan byotuma intara ya Gitega yagutse ihinduka vuba ikabamwo ikibanza kigwirizwamwo imbuto. Nyeniteka akaba yavuze kandi ko hambavu y'uburimyi bazokora umugambi w'ubworozi kugira ngo imirima ya Socodepan ironke ifumbire kama. Ibintu bijanye n'uburimyi biba biri kumwe imisi yose n'ubworozi. Icyo turagifise mu mutwe. Twebwe rero tuvuga tuti reka ibintu tubijane ku murongo ariko ubwo bworozi inyuma yize hectare 100 tumaze kuzirima ducoza tusaba izindi 100 twongere mu bworozi bwinshi hanyuma n'akazi gatangwe ari kenshi. Abanyakarusi rero uhereye ku ndongozi mu ntwaro barashima ko ibikorwa bya koperative Socodepan bifitiye akamaro kanini abene gihugu. Baraharonkeye akazi, barahigira ubuhinga bwo kurima kijambere, umwimbu w'iyo koperative ugashorerwa muri iyo ntara, aho mbere n'imbuto zirobanuye zivuye mu murima w'iyo koperative Socodepan zica ziboneka ku giciro kitavuna. Aniho turangirije ikiganiro twari twabateguriye kuri uno munsi. Mwagize neza cyane mwebwe mwese mwagikurikiranye mutekanya hiwanyu. Nshimire kandi vyimva mutima bagenzanje ku ntererano y'umwe wese gushikaho iki kiganiro kibashikira. Giraho muba mwubahwe na gahwane.